naragerageje kumutabariza hose biranka. Muranyumva? ndabumva. Naragerageje kumutabariza ko yari yambwiye ibibazo vyiwe byose afise. Arambwira yuko atamugaburira, akora umusi wose, atamwanya wo kuruhuka bamuha. Uranyumva? Arambwira ko atamwanya wo kuruhuka, ego katamwanya wo kuruhuka bamuha, akora umusi wose, akubitwa, ngira ngo agateka akazina muntu rwose baramuhonyorera, nta kwidegemvya afise na kumwe. Yitwa nde? Aryama isaha imwe. Yitwa Kabirori Zainabu. Ari hehe? Ari muri Arabia Saudia. Saudite. Amaze igihe kingana iki? Agira mara umwaka yagiye mu kwa kabiri. Agira mara umwaka wose yagiye mu kwa kabiri. Mwaravugana ubwa mbere? Ubwa mbere mwaravugana? Hello? Ubwa mbere mwaravugana? Ubwa mbere mwaravugana ku telefone? Ubwa mbere rimwe na rimwe baramuha tukavugana. Nk'amasaha 2 nkuko tukavugana bakaca kutira connection. Rero byabaye dance, ubu ntitukivugana, haraheza amezi 2 tutavugana. None we wamenye ko agwaye gute? None wamenye ko agwaye gute kandi mutavugana? None wewe wamenye ko agwaye gute kandi mutavugana? Oya nari mfise umugenzi hiyo yamutelefoniye kwisanzwe. Muntelefonera kwisanzwe niho yaca mubwira yuko bambwiye ko ata connection bazosubira kumwugururira. Ngira ngo nivyo nta connection bazosubira kumwugururira. Uhako bamubona yasubiye mu Burundi bufumane mubona ari kiziga. None procedure mwakoze mumaze kubona umuntu wanyu mutakimuronka ku murongo, urumva ko uvuze ko umuhamagaye kuri normal ashobora kumutora mugabo nkaza WhatsApp canke imo ntimumutora, mwe mumaze kumubura mwaciye mukora iki? Je maze kumubura niho nacanca kuwa mu mama arabifasha mwambye ati reka ndamugutelefone, kubera ko yari yaramaze kumbwira ati telefone yanje uzuraraba amajambo uvuga kuko ibyo tuvuganye byose barabisopa. Sinawa mugenzi wanje twara tuvugana baramublotse, baradi telefone telefona kusanzwe basanga uwo mama baravugaca baramubloka. Rero kugira amenye myimizi ko na connection atazosubira kuyironka, nawe yaravye umuntu ambwira ati telefone nimero urabe kwicama, acamwita nyene bamwita nk'umuntu ameze nabi, n'ijwi ridasohoka atararemvye ameze nabi ntakiva mu nzu. Ngaguma bamukoresha. Ego kubera ko je tuvuga mbere yari hambye umugongo wose waravuga gutse, narabasabye yuko bomvuza, bambwira ko atamayera bafise, ndabasaba ko bomvuza bakayankata mu mushahara wanje, baranuma. Infection nayo hangu nituma ngwara umugongo mu nda hose ngo mbabara, naragura imiti iyo igakira. Narababwiye tugende kwa muganga ngo nta mahera twifitiye, basi muzoyankata. Ntibanyishuye, ni ituma umugongo umanyuka. Je n'ukuri hana urandabira abatoya bawe. Umusaramu waramatara barakata ndetse amaze ko bababwiye nanje cyo ngaca kamboda nkaca ndamutora, nuko yavuze ati ntumutabaritse kweri ngo bari bamunize ngo nubwo nukaciye henuka. Umva mubwire ati ko batakimuhemba, bavuze ntazomuhemba kumukubita, byose turi mubwire. Ndazi urungikire ya passport ndazi nimero za boss. Ati nariko ndakubwira Jami tubu nta biro 50 ufise tubudadara dushibiro. Tufise nk'ibiro nka 40 nyagafise. Nibyo niko ndakubarira. Kubera nyene numva ngwaye nyene nta mubiri numwe ngaba. Oya ndabandi ko ndakubesha. Nta mubiri numwe ngaba kabisa.
mbere wanashaka barayumviriza bashaka jewe nta niyo ngira je ndeke gutakamba ngwaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je n'umusi Imana irakoze nyokwa ndamutoye. Nako bari baramborotse none Imana irakoze ndamurondera ndamutoye. Ngo nukuri ivyo bagusavye nambona ngo wo mutabariza. Uzura ubikore ngo bagomba bamunige ngo ryari ngo bagomba bamunige ngo baramukubise yumva ngo mu bitugu hose ngo atiyegura ngo nukuri ngo ko bagomba no kumwica barivuze ngo arabishuje bona amahera baciye ngo bafata baramuniga ngo baramwegagwa ngo yumva no mu bitugu hose atiyegura. Umba mbwiye ati urabe nyene uko bishoboka umba umuntu yo mutabariza ngo nukuri mutabarize kabisa ngo amerewe nabi. Jewe ndi muyabira bwanwa bwavutse umuntu. Reka umwanya ni telefone boyinyaka. Ejo hose bamye bayisaka baraba ibintu tuvugana n'abantu. Nzandatse imyaka nyagiswe kugira ntibafate. Nta muntu yo kubwira ko azokwica woroherwe. Kandi bigwanisha ubibona bafise inkoho zibiri. Bambwiye ngo barayinyereka. Kubera ngo bamubwiye ati umuntu bazosubira no kumuha konegisi ngo niko batazosubira no kumuhemba. Niko bamubwiye. Mubwiye kudahembwa, gukubitwa, kutarya, kutaryama, ibyo byose ko byose bimukoraniyeko. Nikambwiye rero ngo twatuvuganya kandi. Urumva umugongo waravunitse yarabasabye amuvuze baranka anabasaba yuko bomuvuza mu mafaranga yiwe bakayamwakata mu mushahara navyo baravyanka. Baravyanka. Niho naca mvuga ati yari yantumye ati genda urabe umuntu yitwa Meritusi hariya ku biro ko yaje bwa mbere hajya bikira bataragenda naragenda kumuraba. Ndazigenda ndabira umuntu yitwa Meritusi umumbwire bajya bahora badufasha. Niho nagenda kumuraba Meritusi ndamubwira ibibazo byose arambwira ati hari umugabo yitwa Fisto. Yari yambwiye ico kibazo ciyo mugabo nta kintu mfise no gufasha aho kabisa nta kintu mfise no gufasha ngo kubera yuko baje babosi biwe nta ubasha ndabafise ko ikiromba no gufasha gene mubwira wiki yambwiye ati yagenda mwigana ivyo bibazo byose. Acambwira ati ico kibazo ca mama wawe nari nacumvise ariko baje babosi biwe nta ubasha agenda bufise ko ahubwo ikintu no guhanura agenda umubwira ambwira ko yigeze gutora ku bwa mbere aragenda ku bapolisi ariko bamufasha ko yotaha baramuhendahenda baca bamusubizayo. Yego nuko yambwiye byaje nari nzi yuko abantu bose baciye muri leta afise amahoro avuga ati abantu bose baciye muri leta nta kintu kibi cigera bahura naco. Nagiye mvuga ati rero ngiye Meritusi aca batelefona hari ambasade hari bamufasha ibintu bica byoroha natangaye kubona nyishuye nkuko. None mwebwe nta handi hantu mwaciye usivye ngaha muri agence ya Murungitse nta handi hantu mwaraciye mbe iyo agence ya Murungitse yitwa gute? Agence ya Murungitse aho nyine bagiye kwa Meritus yitwa gute? No wambesha sindayibuka izina ariko iri mu carama ya gatatu. Nuhungiye no canda kuzana nuhumye izina ryawo no cangenda kubizana gusa izina sindagibuka. Izina nirikenewe twe turarizi gusa nyine ndashaka numve nabo ko kumbure ko murivuga ariko nta nubwo babikenewe. Nyine ibi ni ibintu biba bibabaje cyane birumvikana. Iyo umuntu ari mu ngorane kandi yagiye kurondera ubuzima hanyuma byanka ntibanamutahane murumva ko bibabaje cyane gose. Rero jije ndakwemereye urumva ko na Meritus ataciye yabafashije. Kandi byumvikana ko nka ambasade yo bitabizi y'u Burundi ubona gute hamwe twobibwira ambasade. Nukuri ngo bamukoje kubera jewe nahe narindire ndavuga bigenda izi nimero nariko ndarondeza ndahahono bakora kuko sinarinza aho bicaye kuko ni nimero yawe bugiye apfuye nyene muri Saudia wayimbaye ari hiyo nyene nabona yambwiye yuko mubabanyi we naho hari umuntu byabaye kuko nyene avuga ati nkuko mama wawe ameze nkuko ugiye mu misi nawe tuzomwumva ari kimuga barenda bigufashe ubikore nkuko
cyafasha nimero yawe. Ambasade y'u Burundi muri Saudia irafasha abantu bafite ingorane nk'izi iyo ibimenye. Mugabo urumva ingorane haba hari igihe usanga muri ambasade batabimenye, hanyuma rero urumva iyo batabizi abantu no gupfa barapfa. Mugabo akenshi iyo babimenye barafasha abantu bakabatahana canke bakabavugira bakamera neza. Mu byo twizeye rero hariho kubamenyesha mwene ibi, kuko nubwo ari ambasade y'u Burundi biriyo hariya si ukuvuga ngo imenya ibibazo byose canke igafasha abantu bose bariyo, kuko abantu ni benshi kandi ntishobora kubazunguruka. Kandi ubu ambasaderi wa ariyo nkuko bigaragara n'ukuri arafasha abarundi bariko baragerageza kugira reka rero twe tubishire tubibahereze, hanyuma tukuraba yuko hari icyo babikorako. Nani kuri mwamufashije ko amerewe nabi. Mbeho haraho umega wigeze kumbwira yuko yigeze kumererwa nabi, hanyuma aratoroka yishikana ku gipolisi abasaba ko bamutahana kubera ukuntu yari amerewe. Byagenze gute? uwo munsi ntibavuga mukatire connection, na niyo mpamvu baciye batangura kumukatira connection. Ambye ati baratoteje gushika yaho ishikana ku gipolisi avuga ati byahongeze kwe nofuma ntaha. Uwo munsi wo ndashimira Imana twaravuganye ntabwo mucire connection, arambwira ati ubu namaze gushika mu maboko ya polisi ndeko ntaha. Ubu bamuhendahenda bamusubije rero byaciye birengaho. Ubu byarengeje urumva baramukubise mu miseze ngo baramuvunagura, ubu ngo ntiyiyegura. Niyo mpamvu nari nakurondera rero ko mumufasha bari bazi ko umuronka akiri muzima, bamumaze ngo tukamuvura izino. Birababaje nta kundi. Urumva ko bwa mbere yaragerageje gutoroka, mugatoroka agiye ku gipolisi kugira ngo bamufashe gutaha, hanyuma barahendahendana n'igipolisi baramusubiza ku kazi azi ko azocaba neza. None ingorane afise zirenze izo yari afise ubwa mbere. Bwaciye birengana connection baca barazimyima kubera yuko ubuheze jewe mu kwezi guheze umubosi wiwe umwana w'umubosi wiwe niwe yahora amutize telefone tukavugana ko niwe yandungiye aho kumuha mama wanje ndungikireuje ahubwo niwe yandungikiye ambwira ati turabaramutsa mama arakuramukije nanje ndakuramukije acaramutsa n'abatoyi abanje bose bavuga mu mazina ndaryoherwa nyene numvise ati bameze neza. Niho mu nyuma nawe yaciye andungikira audio ambwira ati hajya hose yakurungikira audio yari karakuyeza kwa ryose nariko ndaranda musi bati nkabasi ndamutsa abana banje ndabumve niyica. Yego. None amazina ya bene wanyu yamenye gute uwo yarungitse audio? Bari baramubajije gishikayo. Nubu ndayifise audio yarungitse. Ivuga mu Cyarabu. Ndayifise audio yani. Oya kubera ko je bwa mbere twavugana mu Cyongereza nkamusaba nkamaze ko mama afise umwanya tuvugane. Bakanga kunyishura biyumvire kumumpa niho bamumpa yabibanze Cyarabu mu Cyongereza ariko ndamutahura ko yari karaturamutsa urumva birumvikana ivyo yari akarangiye. السلام عليكم جميلة، كيف حال؟ كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال؟ كويس. أنا فاطمة، هذا بيت زينب وسعودية، كله كويس. زينب كويس، ماما كويس، فاطمة كويس، زينب جميلة كويس، دادا جوانا كله كويس، كله good، كله الحمد لله تمام good. everything makes good. tell me everything makes good or anything like that. Sawa, murakoze kushiganira muduhaye. Nababwiye yuko ibyo tuganira byose bizumvikana mu majwi, ndiko ndagufata amajwi ntuzugire ngo nakoze ibyo tutumvikanye. Kuri nta kibazo. Je mumufashe gusa mama wanje nta kindi. Sawa, murakoze rero mugire ibihe byiza. Yego namwe murakoze. Tuzokomeza kuvugana nihagira gishasha tumenya
tuzobarondera. sawa murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego. Murumva ko bitoroshe mwabantu mwe. Murumva ko bitoroshe. Muri kino kiganiro hariho ahantu nakuyemwo akantu mu bintu Meritus yahanuye uyu mukobwa, uwo mwana w'uyu mama gore muri Saudia. Hariho akantu nakuyemwo kumvo z'umutekano, nagakuyemwo n'impaka. Rero ibindi vyose ntaco nakuyemwo. Bisigura iki? Bisigura yuko ibi bintu bikorerwa abantu bajanwa kurondera ubuzima birababaje mugabo kandi hari abafisemo uruhara. Birabaje kubona uva mu Burundi uvuga ngo ngiye kurondera ubuzima ugasiga abana nko yasize abana aragenda aragerayo azi ngo bizogenda neza, aho kugira ngo bigende neza ahubwo bice bigenda nabi. Bino birababaje cyane n'ukuri. Birabaje cyane. Kino kibazo gisigaye ahasigaye na ambasade y'u Burundi. Yoyo niwe muvyeyi abarundi bari muri Arabia bafiseyo. Niwe wenyine ashobora gutelefona iki kibazo gikaja ku murongo, kuko umuntu atavuzwa agwaye yaswe telefone, murumva ko biba bibabaje cyane. Ariko bino bintu kubera kibatabisha mu mategeko ko umukozi abwiza kugira telefone mugo birimo ndanababesheye vraiment birimwo byibuze naho bazibaka bararikiriwe mu ndwi kabiri kubaha telefone bakavugana n'umuryango hama bakayibiga bagaca bazibaka bakazibika. Ariko hano bahunyanga amategeko n'impaka. Bino rero birababaje cyane gose. Reka tugerageze kubikora uko twama tubikora kandi twizeye ko bizogenda neza. Ndabashimiye mu makuru kino kiganiro. Abantu mwese mufise icyo mugira icyo mufasha muce muza mugira icyo mufashije, kuko uyu ni mwene wanyu, ni umuvyeyi wanyu, ni mushiki wanyu sinzi, kuko amerewe nabi. Birababaje cyane kumva ko agwaye taki aragwaye ntarya arakubitwa. Ubwa mbere ngo yarahembwa mugabo ubu ngo bamubwiye ngo hoho ngo ntazongera no kumuhemba. Ibi ntitwovyemeza kubera ko nta mezi menshi araheza ko atazongera guhembwa. Mugabo niyo yohembwa abayeho nabi umuryango we ntuvyishimiye, nawe ubwiwe ntabavyishimiye, akora nk'umuretwa. Birababaje rero. Mwakoze ko mwakora iki kiganiro. Dusaba Imana itabare uwo muntu wacu, kandi twizeye ko Imana iza kubikora nk'uko yamikora n'ibindi. Murakoze.